Turabaramukije twongera tubaha ikaze muri ano makuru twabateguriye, mudukundire duhere kuri izi ngingo nkuru ziyagize. Ejo ku munsi wa kabiri haratunganijwe urugendo bise inkebuzo rwatunganijwe icese n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu ntumbero yo gutera intege urwaruka ruri mu buruhuko. Urwo rugendo rukaba rwabereye mu ntara ya Cibitoke. Urugendo rwitiriwe Caravane narwo rurabandanya mu ntara ya Mwaro, hakaba hashimikiwe cane kwirondoka rijanye n'amagara meza kugwaruka. Ido nido yandi makuru ni mukanya. Turasubiye kubaha ikaze. Ejo ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 9 mu Kakaro haratunganijwe urugendo bise inkebuzo. Urwo rugendo rukaba rwatangujwe icese n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu ntara ya Cibitoke. Urwo rugendo intumbero yarwo akaba kwari gutera intege urwaruka ruri mu buruhuko. Ni inkuru twateguriwe na Patrick Hatangimana. Hariho iciza rero twarose, ubwa mbere kuronka amahoro mu gihugu. Ngo nturekure iciza wafashe. Aya mahoro ntimugire ngo yamyuka muri iki gihugu cyacu. Nimwabaza nta myaka 10 yigera ihera tutagiye mu magume. None ubu ni murabe imyaka tumaze turi mu mahoro mu mutekano. Hariho abakunda kwanjanjwa rero iyo barose ibyiza. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaratanguje urugendo bise inkebuzo, urugendo rwo gusanga ku kivi urwaruka ruri mu buruhuko, eka ndetse no kwifadikanya n'abene gihugu mu bikorwa vy'iterambere rusangi mu mihingo itandukanye igize igihugu c'u Burundi. Ni mu gihe abagize leta y'u Burundi bagiye kumara iminsi bari mu buruhuko. Mwiyo ntumbero nyene kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 9 mu Kakaro mwaka wa 2024 muri komine Mugina mu ntara ya Cibitoke, nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye mu ijambo ryiwe ryo gutanguza icese urwo rugendo rwitiriwe inkebuzo yarakeje urwaruka kuko rwihaye intumbero yo guteza imbere igihugu muri ibi bihe vy'akaruhuko. Yongera basaba gukundana kuko ari vyo bizotuma Imana ihezagira ibikorwa vy'amaboko yabo. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarifadikanije n'urwaruka rw'abanyeshure bari mu buruhuko n'abene gihugu mu bikorwa vyo guca imikobeko ku mutumba wa Muyange, aho yaboneyeho akaryo ko kugendera ikibanza kiriko kirubakwamwo ikigo Sunguranet cyo kugwiza ubworozi bw'inkwavu, aho biteze kuzogwiza inkwavu zigera ku 48 buri mwaka. Ico kigo kikaba cashinzwe n'urwaruka ruva mu ntara zitandukanye zigize Uburundi. Muyo ntara nyene ya Cibitoke, umugenzi w'urwaruka Evariste Ndayishimiye yaragendeye kandi umwigeme Divine Irambona wo muri komine Rugombo yirangurira umugambi wo guhingura utumwanya tubora akoresheje ibitumbatumba vy'ibitoke. Urwo rugendo rukaba rwaciye rubandaniriza mu ntara ya Bubanza, aho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagendeye ishirahamwe BMC Chok ryo muri komine Gihanga rihingura ingwa zo kwandikisha. Iryo shirahamwe rikaba ryashinzwe n'urwaruka rufashwe mu mugongo n'ikigo Payeje. Urwo rugendo rw'umukuru w'igihugu rwitiriwe inkebuzo ruriko rurangurwa ku civugo rwaruka kerebuka dukore dushikane Uburundi umbona kazoza y'Uburundi bwifashe mu mwaka wa 2040 n'Uburundi buteye imbere mu mwaka wa 2060. Urugendo rwitiriwe Caravane rwarabandanirije mu ntara ya Mwaro. Irondoka rijanye n'amagara meza, kugwaruka hamwe no kubaho neza ndetse no kungana kw'abantu bose mu kibano ni bimwe ubumwe bwa Buraya bufadikanije na leta y'u Burundi bwashize imbere mu gutanga inyigisho zijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza. Bikaba vyavuzwe na Elisabeth Pietrobon, umuserukizi w'ubumwe bwa Buraya mu Burundi, mu rugendo rugira kabiri rwitiriwe la Caravane mu ntara ya Mwaro. Ibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza ni ikintu gikomeye cyane kugwaruka, kandi birashobora gufasha kuronka ubuzima bwiza kuri bose aho bari kandi bakangana. Uburundi n'ubumwe bwa Buraya
bwashize imbere irondoka rijanye n'amagara meza kugira bahe urwaruka rwose amahirwe rukwiriye. Ivyo biratuma bifasha abigeme cane cane kudatwara inda batifuje. Kandi irondoka rijanye n'amagara meza ubumwe bwa Buraya bwarabishize imbere no mu mugambi bise resilience. Rero muri uwo mugambi hari ibikorwa byinshi vyaranguwe, harimo amavuriro mato mato yitiriwe Ami des Jeunes agera kuri 26 yashoboye gushigwaho, kandi twaratanze inyigisho ku bantu bagera ku 1000 bakorera mu buvuzi kugira bigisha abandi. Bamwe mu baronkejwe inyigisho zijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza biciye mw'ishirahamwe ABS bavuga ko izo nyigisho ko zitapfuye ubusa. Ndashobora kuvuga ati ngiye mu butinyanka ndazi sivuga ngo ningorane ngize, ndamenya ati ibihe vy'iwanje bimeze uku. Izo nyigisho zirekeye irondoka rijanye n'amagara meza tuzifatanya n'inyigisho zo kwitunganiriza imigambi. Kiramaze kunyungura ikintu kitari gike na cyane cyane mu buzima bwanje bwa misi yose, kubera novuga yuko cyamenye ukuntu nitwara seto kubijanye n'ubuzima ndoragitsina. Mu mugambi w'ubumwe bwa Buraya mu Burundi witiriwe Programme Resilience ukaba warafashije mu gushiraho ibigo 10 vy'ugwaruka gutanga inyigisho kubize n'abatize bagera ku 1700. Umugwi Troupe irivuga akaba ari wakinye igikino cigisha kubijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza. Amafaranga 30 gushika mu ntara ya Gitega, 20 gushika mu ntara ya Kayanza, n'40 gushika mu ntara ya Ngozi. Iyo mafaranga arashikira ku bituro biri ku isoko ya Kotebu. Ni inkuru twateguriwe na Alain Loris Ndongozi. Imyidogo ibandanya kuba myinshi ku benegihugu biyunguruza bava mu gisagara ca Bujumbura baja mu gihugu hagati. Kw'isoko ya Kotebu ahari ibituro by'amamodoka aduga mu gihugu hagati mu ntara zitandukanye, aho twagendeye mu gitondo cyo kuri wa gatatu igenekerezo rya 10 mu Kakaro umwaka wa 2024, twashoboye kwibonera uko ibiciro byo kwiyunguruza vyaduze. Muri rusangi twasanze itegeko rya leta rishinga ibiciro byo kwiyunguruza ryaribagiwe. Ubu nyene imodoka akaba arafise ububasha bwo kwishingira igiciro ashatse. Ivyo abiyunguruza bakaba batubwiye ko bamaze kubimenyera, kuko nabwo babivuga biboneka ko leta atacikora kugira ngo ihashe abagendesha izo modoka. Kuri uyu munsi wa gatatu abaduga baja mu ntara ya Gitega bariko barihishwa amafaranga 30,000. Aho bamwe muri bo bakaba batwiganiye ko uyu munsi ho bigendeka, kuko hari igihe abagendesha imodoka babarihisha amafaranga agera ku 35,000 canke 40. Ibukeye mu ntara ya Muramvya hategezwa kurihishwa mu mategeko amafaranga 5,500, ubu bariko barihisha amafaranga agera ku 13,000. Abiyunguruza bakaba batwiganiye ko hari igihe barihishwa amafaranga arengayo. Kuja mu ntara ya Ngozi abiyunguruza bariko barihishwa amafaranga 40,000, mu ntara ya Kayanza amafaranga 20,000, nayo mu ntara ya Cibitoke bakaba bariko barihishwa amafaranga 15,000 canke 20. Akamaramaza nabaja mu ntara ya Muyinga, aho umwe ashobora kurihishwa amafaranga ari hagati y'70,000 n'80,000. Abenegihugu bakabandanya kwiyumvira igituma abajeje intwaro badahagurukira abo bagendesha izo modoka, kuko bariko bamaramaza igihugu. Ibura ry'igitoro ririko rituma abagendesha imodoka barivyaza umusaruro, nayo abenegihugu bakabandanya kwakwa n'utwo bari bafise. Urwaruka ruri munsi y'imyaka 16 mu bahungu n'abigeme ikina urukino rwa basketball bafashe urugendo baja mu gihugu ca Tanzania mu nkino z'akarere ka 5 zone 5, aho hagiye kubera izo nkino. Inkuru dushikirizwa na Jules Verne na Kimana.
Urwaruka ruri munsi y'imyaka 16 mu bahungu n'abigeme bakina urukino rw'umupira w'amaboko rwa basketball bafashe urugendo kuri no wa gatatu bagana igihugu ca Tanzania aho bitavye inkino z'akarere ka gatanu. Emedi Dieu Bitagoye amenyereza umugwi serukira gihugu y'urwaruka ruri munsi y'imyaka 16 yamenyesheje ko biteguye bikwiye kandi bafashwe neza ngo bazitwara neza. Bo ubwa mbere na mbere no kumenya yuko muribuka umwaka uheze ko twagiye gukina mwe izi nkino nyene mu Rwanda. Amamugabo harabaye akagorane asanga abakinyi benshi bararenza imyaka. Ubu rero muzeye ubwa mbere na mbere federation yaci bifata mu minwe abana bose dufise ubu baragize ibipimo barapima amagufa. Ubu rero mugwi tujanye bose barakwije imyaka nta muntu numwe arenza. Ubwa kabiri ibijanye n'impapuro z'inzira ubonye abakinyi bose barakwije. Mu bijanye n'uburyo naho nyene nta kintu kibuze. Byose biratunganye nibaza ko tugiye turi mu makondisiyo ameze neza kandi n'ikindi twoshimira federation tuzogenda n'indege. Inkino jewe umwaka uheze narazigiyemwo harimo ama equipe y'u Rwanda ya Kenya y'Uganda bakomeye cyane abahungu bakiri bato mugabo ubona yuko physiquement bafise imbaraga ntibiba vyoroshe mugabo twebwe ntidushobora kuvuga ngo igikombe ngo tuzogitwara mugabo tuzogira ibishoboka byose kugira dushobore kuba abambere hama gutyo tukaca turonka itike yo kubandanya izindi nkino zikurikira. Nyako bwamugisha Kahori Freri kizigenza mu giserukira gihugu w'abasore yijeje abarundi ko bazitwara neza. Twagerageje yene kwihanfosa ku mapwa mwamwe hama turijeje abarundi cyane gose yuko tuzoshiramo ingufu umuntu atokana intsinzi. Niyo ko mubibona ngaha turafise abakinyi barebare nyine donc kubera hariya badusimba tayi kandi basket y'ubu ibirimo abantu barebare cyane. Niyo mpamvu rero sohoka hariya ugira umuntu atayikana intsinzi abafise abantu bashobora kumufasha yene habayimo natayi. Iyo higanwa rikazotangura kwa 12 gushika kwa 14 mu Kakaro. Ibihugu bitatu arivyo Tanzania, Kenya n'u Burundi akaba arivyo bimaze kumenyekana ko bizitabira izo nkino. Tubashikirize ayandi avugwa hanze y'igihugu. Muri Afrika y'Uburengero havugwa ibihugu bitatu arivyo Burkina Faso, Mali na Niger vyahisemwo kuva mu muryango CEDEAO uhurikiyemwo ibihugu biri muri ako gace ka Afrika. Mu nama yahuje ivyo bihugu bitatu ku munsi wa gatandatu mu gisagara ca Niamey, ivyo bihugu vyarateye umukono ko bivuye muri uwo muryango maze bishiraho umuryango mushashi bihurikiyemwo ari ibihugu bitatu witwa Confédération des États du Sahel mu Gifaransa. Ikaba yabaye ingingo yateye uruhagarara mu muryango w'ibihugu byo muri Afrika y'Uburengero CEDEAO. Ibihugu bisigaye muri CEDEAO biragabisha Burkina Faso, Niger na Mali ko inkurikizi zishobora kuba nyinshi kubera igihugu bavyo ko kwaka amamiliyoni atari maki y'amadolari agenewe gukora imigambi itandukanye muri ivyo bihugu. Yindi nkurikizi ishobora kuba nuko abene igihugu b'ivyo bihugu batazosubira gukoresha urupapuro rw'inzira rusanzwe rukoreshwa muri uwo muryango bikazogira ingaruka mbi na cyane ku banyeshuri. Abagize CEDEAO bakaba bahisemwo abakuru b'ibihugu ya Senegal na Togo ngo bahanure abarongozi ba Burkina Faso, Mali na Niger bahagarike iyo ngingo. Mu gihugu ca Nigeria umukuru w'igihugu Bola Tinubu yarashinze itegeko rikura amatagisi ku bifungurwa bigurirwa mu makungu kuva ku igenekezo rya 8 mu Kakaro uyu mwaka. Iyo ngingo ivuga ko mu kiringo c'imisi 150 ibiribwa nk'umuceri, ibigori, ingano bigurirwa hanze y'igihugu bizokwinjizwa mu gihugu bitarisha amatagisi ku mbibe zo hasi n'izo mu mazi. Iyo ngingo ikaba ifise intumbero korohereza abasuma ivyo bifungurwa, gutuma ibirimwa mu gihugu ca Nigeria bitaba bike ku isoko no gufasha abene gihugu gufungura neza. Mu mwaka umwe gusa ibiro 50 by'umuceri vyavuye ku mafaranga 200 vy'amanayira bija ku mafaranga 70 vy'amanayira. Mwitangazo ry'ubushikiranganje bw'uburimyi muri ico gihugu harimwo ko amatoni angana 500 y'umuceri n'ingano ariyo ategekanywa kwinjizwa mu gihugu. Ni kuri iyi nkuru duciye turangiriza ko amakuru twari twabateguriye. Turabashimiye mwebwe mwese mubandanya kudukurikirana kumbonesha kuri yanyu BTV, mubandanye mugira ibihe vyiza aho muherereye hose.